Abakenyezi b'imboneza n'abarongoye imitumba mu makomine ya Musigati na Bubanza bahamagarirwa kuba akarorero keza ko kubumbatira amahoro no gutunganiriza neza ababatoye. Vyavugiwe mu ruganda rwo kubakaririza ubwenge rwatunganijwe n'urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi baharanira iterambere n'imibereho myiza rwatunganijwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Ntirampebe Esperance arongoye urwo runani avuga ko bashima gutunganya inyigisho nk'izo kubaserukira abandi kuko ari bo rumuri rw'aho babaye no gutunganiriza neza ababatoye. Ishirahamwe ryacu ni ishirahamwe risanzwe rigwanya amabi akorerwa abakenyezi. No musi uri hejuru rero twaje ngaha kuko turabigisha ingene bo kwifata imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Tuma tubigisha hose ingene bo kwigenza. Uno musi uri hejuru rero twaje kubigisha ingene bategerezwa kubumbatira amahoro hajya mu kibano baherereyemo. Ingene bashobora kuba kuko baba ari abakenyezi ari abapfasoni b'imboneza. Imboneza nayo no kuvuga umuntu aserukira uwundi, umuntu aha akarorero uwundi. Rero tubigisha inyizo mboneza tuba twarigishije, tubandanya tubigisha ingene bashobora kuba imboneza z'ukuri hajya mu kibani wabo, na cane cane muri uko kubumbatira amahoro, muri uko gusasagaza amahoro aho bari, bakaba imboneza z'ukuri, imboneza zitanga umuco aho baherereye, kandi bakigisha n'ingene muri ico kibano aho baba bari ingene bashobora kubumbatira amahoro kugira ngo dushobore guharanira rya terambere rirama, gutyo bikanadufasha muri kwa kubandanya tugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ahanini rero turiko twigisha abakenyezi b'imboneza inyifato bogira mu kibano, kubatowe ngo batware imitumba, kubatowe no mu zindi nzego kugira ngo bashobore kuba abarongozi beza. Abarongozi beza batwarira ababatoye, bagatwarira n'abatabatoye nyene kugira ngo gutyo igihugu cacu kibone gushikira rya terambere rirama. Bamwe mu bakenyezi b'imboneza bitavye izo nyigisho bavuga ko bahungukiye vyinshi bizobafasha kubicitegererezo mu kibano cabo. Jewe nitwa Nyabenda Karire, nkaba ndi umukenyezi w'imboneza ku mutumba wa Musigati. Ikintu nungutse kuri izi nyigisho, jewe ndabona yuko hari ico binyunguye, ndabona ko ngiye gushira amanga, ye gushira ubwoba, kuko nahora ngira ntimvuga nitinya, ubu ndabona ko ngiye kuvuga nisanzuye, kubera inyigisho ndumva yuko ari inyigisho koko zigiye kumpa ingufu. Nitwa Kwizerimana Agnes, nkaba ndi umukenyezi w'imboneza ku mutumba wa Muramba. Jewe ku kijanye n'imboneza nahungukiye byinshi, ntari yinzi mu kibano, n'ivyigwa twarose, ukuri ngiye kuba imboneza mu kibano aho narindi, nigishe abandi bakenyezi kugira ngo nabo bajijuke babe imboneza aho babaye. Umukenyezi w'imboneza arangwa no kuvuga ukuri, akarangwa n'ibikorwa vyiza akora mu rugo no mu kibano. Akamaro k'imboneza ni ugutwarira abantu bose neza, ni ukwiyumvamwo abenegihugu bose udacaguye umukenyezi, umugabo, umwana, ugatwarira bose, niko kamaro k'imboneza. Umukuru w'umutumba wa Muramba Butoyi Natani avuga ko mu kiringo cose azomara arongoye uwo mutumba azokwihatira gutunganiriza neza abamutoye n'abatamutoye. Jewe ndi umusekreteri w'Imuramba nitwa Butoyi Natani. Jewe ni kuvuga nk'abantoye n'abatantoye muri rusange, ndabatunganiriza bose neza ntacaguye ngo amoko kiwe ngurya ngo ni mu mugambwe kanaka, kiwe ngurya ngo ni mu idini kanaka. Ni ukuvuga imboneza ku mutumba uwo ari wo wose, si kuvuga ngo ni mutumba wa Muramba, ni umuntu aba afise ingeso nziza mu babanyi. Nka jewe wahondi ndanezerewe rwose kubera izo nyigisho twumvise ngaha aya, kuko nanje ngiye kwengera kuzishikiriza bagenzanje hamwe n'aba mu kibano bose kugira ngo dufatikane, hanyuma kugira bene gihugu twengeye tubatunganirize neza atangorane zihari. Mwomenya ko izo nyigisho zatunganizwa abakenyezi b'imboneza n'abarongoye imitumba zizomara iminsi 2 ziriko zirabera aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza.